Mwaramutse mwese ndabaramutse canke mwiriwe bivanye naho muriko murakurikira ubutumwa bwanje muri kuri uno musi w'igenekerezo rya 23 Munyonyi umwaka w'2025 nifuje kuganira namwe canke kubashikiriza ubutumwa bwanje ku bijanye n'ivyabaye mu mwaka w'1993 inyuma y'urupfu rw'umukuru w'igihugu yarahejeje gutorwa, yari yatsinze amatora yo muri uwo mwaka nyene, Melchior Ndadaye. Ndabizi neza ko yatsinze amatora, hari hasanzwe intwaro n'ubundi y'umuhisi Pierre Buyoya ho mu mugambwe Iprona. Ico gihe ni watwara igihugu. Mu nyuma yaho murazi ivyakurikiye kw'igenekezo rya 21 Gitugutu umwaka w'1993 umukuru w'igihugu murabizi ko yarishwe. Uku kwicwa rero ntikuvugwa ko kumwe n'abarundi. Bamwe bati umukuru w'igihugu yakuwe n'akagwi gatoya k'abasirikare bari bashavuye, batashaka ko atwara igihugu. Abandi bati umukuru w'igihugu yishwe na Pierre Buyoya kw'itegeko ryiwe kugira ngo asubire ku butegetsi. Abandi bati abakiri bato hari nabo numvise bavuga ko babwiwe ko yiyahuye. Hari nabo numvise bavuga ko ngo yirashe. Ivyo byose bigenda bivugwa bitandukanye nk'uko muvyumva. Ni inkuru idaheza ngo ihurizweko. Mugabo ikintu nshaka kuvuga, sinshaka gushira ukuri ahabona, kuko nanje gushika uyu munsi ntako ndaronka, ntako mfise, na cane cane ko ivyo biba ntari mpari, sinari bwabeho. D'ailleurs pardon, nari mpari gusa nari mfise umwaka umwe, sinari nzi ivyo ari vyo. Ubu ahubwo niho ndiko ndagenda ndabimenya neza, nkabona ko même ma génération canke abo tungana nabo nyene bashobora kuba batabifiseko ukuri canke batabifiseko amakuru neza na neza ahagije mu by'ukuri ku vyabaye mu mwaka wo mu 1993. Ikintu nashaka kuvuga ni ikihe rero? Uno munsi mu gihugu haracariho ivyo bita amakambi de déplacé, amakambi akirimwo impunzi mu gihugu cabo, usanga barahungiye muri ayo makambi, bakava ku mitumba no ku misozi iwabo bakaja muri ayo makambi. Mu vy'ukuri ayo makambi kera yarakingiwe umutekano, kera yari amakambi abarimwo batuje, abarimwo naho bari bababaye, akenshi harimwo abarescapé, abacitse kw'icumu, canke irimwo abandi bana bagiye baravukiramwo mu nyuma. Mugabo uyu munsi siko bimeze. Uyu munsi abo bita abadeplase mu makambi babayemwo ntibafise uburenganzira bwo kuja kurima ngo beze, ngo banasarure. Barashobora kuja kurima, barashobora kuja kubagara, hagera gusarura hagaca hasarura abandi bantu. Na cane cane ko ahantu baja kurima aba ari mu matongo yabo, aba ari ahantu baba bahora baba kera, mugabo ababahushije kubica canke abantu bashatse kubagandagura uyu munsi akaba ari bo usanga bakiri hafi y'ayo matongo, bagaheza bagaca basoroma ivyo barimye bakabitwara ku mugaragaro, izuba ryaka. Nta mukuru w'umutumba ahaguruka ngo abagwanire, nta mukuru wa zone ahaguruka ngo abagwanire, reka na buramatari canke umukuru wa wiki ntibahaguruka ngo babavuganire. Uyu munsi bararima, bakabagara, bagatera, ariko ntibasarure. Simvuze ko biba hose canke bikugwa n'abantu bose, mugabo abashaka kubikora binyegeza hehe? Binyegeza inyuma ya yanzigo, inyuma ya kagashavu kavuga kati uno munsi mbega ko baba hariya twarabahushije, none baguma baza no kurima iruhande yacu aho tubabona. Hari leta idushigikiye, na cane cane ko badashobora kuvuga. Bagaca baheza rero bakagenda bagasoroma iyo myumbati, bagasoroma ivyo biharage, bagasoroma ivyo bigori, bakirira. Bazira iki? Ngo n'abatutsi. Ivyo biribwa n'abande? Biribwa n'ababahushije kubica
bo mu bwoko bw'abahutu bavuga bati ibi bintu ntibishoboka ntiboza kurima iruhande yacu ngo bongere babisarure. Uyu munsi nta gitoke gishobora gusha kiri mw'itongo runaka kumwe cahira hejuru ngo umwana w'umututsi agende kugitema, baca birukanka kubitema hakiri kare bakabikuramwo washika ugasanga catemwe, ntuja kwitwara, ntuja hehe kuko ntawe ushobora kukuburanira. Uyu munsi mu ntara hafi ya zose usanga abakoze ubwo bwicanyi, erega mu 93 si kera, mu 93 ni vuba cane, abakoze ivyo bintu abenshi baracariho, abenshi barabibona ko ata butungane canke ko ata ntahe izobakubita mu gahanga. Kubera iki? Ubutegetsi uno munsi burongowe na Evariste Ndayishimiye, ubutegetsi bwa CNDD-FDD bushira imbere umuryango umwe, bushira imbere abantu bakeya, bushira imbere ubwoko, bushira imbere imbonerakure. Ubwo butegetsi nyene ntibushobora guhaguruka ngo bugwanye ako kabi. Mbega abakoze ubwo bwicanyi bazwi, mbega abakoze ubwo bwicanyi baba ku mitumba, abakoze ubwo bwicanyi ko aba victime babazi, ni kubera iki batokubitwa intahe mu gahanga gutyo Uburundi bukama bukaronka amahoro? Kubera ko ntituzigera turonka amahoro na rimwe mu gihe Uburundi buzokwama aba victime babona ababahekuye, ababatoteje, ababatemaguje imipanga, ababacumise ibimito, ababagize iki n'iki bari ngaho onye, ugasanga agashavu karaniga mugabo ntibafise uwo kwitura, ntibafise uwo baririra, ntibafise uwo bashobora kubwira amarira yabo. Uno munsi rero je nkiyumvira ni igiki kizoheza ibi bintu, ni igiki kizoheza aka kaga, na cane cane ko usanga ubutegetsi buhari bwa CNDD-FDD uyu munsi burajwe ishinga, bushaka ko-officializa, burashaka gushiraho bizwi n'amategeko bimenywe n'isi yose, ahubwo ko habaye ngo ubwicanyi bwabaye 72 bwakorewe abo mu bwoko bw'abahutu. Nico kiraje ishinga leta. Mugabo murabizi neza yuko hariho umugwi CVR, umugwi wo kuvugana ukuri no kurekuranira. Uyu mugwi washizweho mu bisanzwe kugira ngo uyu mugwi uzonywanishe, uyu mugwi ababikoze bafatwe bahanwe. Uyu mugwi washizweho kugira ngo hazobe urukundo rugaruka, hasubira akanovera ko kwitwa Umurundi. Mugabo uyu mugwi waciye uza uba igikoresho c'umugambwe CNDD-FDD, c'umugambwe uri ku butegetsi, c'umugambwe uno munsi wonyene uvuga ko ari uw'abahutu, ko n'abatutsi batwaye imyaka irenga 40 nabo bari munsi y'ubutegetsi bwabo kandi nabo ariyo bategerezwa gutwara. Uno munsi rero abakiri bato n'igituma nshimye gutanga ubutumwa bwanje nikihe? Abakiri bato ni twebwe tugaruka tukaba aba victime b'ivyo vyose. Abakiri bato ni twebwe tugaruka tukahura n'ingorane zidasanzwe. Abakiri bato ni twebwe twuzuye mu makambi y'impunzi na cece mu karere ka Afrika Uburundi burimwo. Abakiri bato ni twebwe twuzuye mu mabohero, amabohero nkayo 11 yose y'igihugu c'Uburundi. Abakiri bato nibo buzuyeyo. Abakiri bato ni twebwe twishwe n'inzara, ni twebwe duheza amashuri tukabura akazi, ni twebwe duhura n'ingorane. Abakiri bato ni twebwe basanga mu makartier tubamwo canke ku mitumba tubamwo bakadufata, bakatwica, bakatunyuruza, bakadufunga hadakurikijwe amategeko kubera ko barabifitiye uburenganzira. Abakiri bato ni twebwe tugerageza kurondera ukuntu twoja kurondera ubuzima hanze y'igihugu, mugabo bakadufata bagaca batwita abansi b'igihugu. Abakiri bato ni twebwe twiga bigoranye kubera yuko tutari mu mbonerakure. N'izo mbonerakure nyene ubwazo nanje ngire ko ndazihana ubutumwa. Mumenye neza yuko mwebwe turi generation imwe, bigorane bibyanke canke bikunde tuzobana. Ibi byose muriko murakora ntihakagira umuntu akubesha, ntihakagira umuntu agutuma ngo genda ugandagura uriya muntu ngo ntimuhuje ubwoko, genda ugandagura uriya muntu yahungutse ava mu Rwanda, genda ugandagura uriya muntu yagwanije ikiringo ca gatatu, genda wica uriya muntu umuca amaguru n'umututsi, genda uriya muntu umutoteze, umunyuruze, mu makartier y'abatutsi. Ejo canke hirya y'ejo ntahe kazofata ijambo, ntuzovuge ngo bari bantumye, kuko barashobora kugutuma ukavyanka. Umviriza,
ushobora no guhura n'ingorane, hari benshi bagiye baricwa kubera ko bavyanse, ndabitahura. Mugabo nibakwica kubera ko wanse kuja guhonya uriya muryango, wowe uzoba upfuye uri umwe. Muga niwaja kwica uwo muryango canke kwica uwo muntu ukabikora, abana bawe, umugore wawe canke umugabo wawe, abantu bose mubana ejo canke hirya y'ejo nibo bazohaguruka bakavuga bati uyu muryango warahoneje uriya muryango nawe uzifuza kwihora canke ibintu bibe urudubi. Kubera iki? Kubera ko wowe uvuga ngo barantumye. Kandi murabizi neza, sinzi ko mumaze kubibona, uyu munsi imbonerakure s'agaseseshwarumuri ziramara abantu, zirica abantu. Uyu munsi imbonerakure gufukamika kapitene w'umusoda nibisanzwe. Uyu munsi imbonerakure afise ijambo. Uyu munsi imbonerakure rirakizura ikaja ku rugo rw'umusirikare rw'umupolisi igakubita inzugi. It's okay, nta kibazo na kimwe bibateye, kuko uyu munsi babifitiye uburenganzira. Mugabo leta igaca ivuga iti ivyo bintu imbonerakure ntizibikora, izo mbonerakure ntazo twabitumye, izo mbonerakure twebwe ntitwazibwiye ngo zije gukizura. Mu yandi majambo, mbonerakure barabihakanye, bababwiye yuko ivyo muriko murakora bizoja ku gatwe kanyu. Mugabo namwe mukavuga muti baradutumye. Aha anye ntumve ko hari ikibazo. Guys, tugeze kw'isi, tugeze mu bihe bidasanzwe. Isi igeze ahantu iri ku muvuduko, isi igeze ahantu udashobora kubesha abantu. Isi igeze ahantu ishobora kugarukana mabi yose wakoze, kuko ivyo mukora birandikwa, amazina arasohoka mu maraporo, ibikorwa mukora byose biragaruka mu maraporo y'abampuzamakungu canke amaraporo y'igihugu c'u Burundi, canke amaraporo avuga ku Burundi, amaraporo avugwa n'amashirahamwe yigenga akora cane ku Burundi, y'abampuzamakungu canke akorera mu Burundi, vyose birasohoka. Tuzovyereka abana banyu bati raba uyu muntu bavuze ko yishe aba bantu itariki izi n'izi y'umwaka uyu n'uyu, n'amafoto ngaya. None wumva uzokwigwa hehe? Nimureke, nimukanure, nimuve ibuzimu muja ibuntu, mumenye neza yuko abo babatuma kuja kwica, kuza guhekura abandi, kuza kubanyuruza, kuja kubagirira nabi. Mumenye neza yuko nabo bazobihakana nk'uko babihakana n'uyu munsi. Mugabo mwebwe nimwe bizoheza bikagarukako. Ari naho rero mvuga nti ugwaruka niduhaguruke dufate ibintu mu ntoke. N'ubundi ntituriho, kuko ntidutinya gupfa, kuko none urahejeje kwiga, uhejeje kaminuza, waronse n'amanota meza. Mugabo ubuzima bwawe ubu umaze imyaka myinshi kuri bata, uriko udandaza telefone, umwanya umwe ukagenda ukirwa umunsi wose wicaye, diplome iri muhira kandi ufise ubwenge, uzi no gukora. Mugabo kubera yuko utari ku mugambwe CNDD uri ku butegetsi, ntushobora kuronka akazi. Mugabo kubera yuko nizo mbonerakure nyene nabo baronka amadiplome, ubu akazi gasigaye gahabwa uwanize benshi, akazi gasigaye gahabwa uwanyuruje benshi, agashimwe niko gasigaye gahabwa uwishe imiryango myinshi, uwahekuye abavyeyi benshi. None ga mbonerakure, mwumva ibi bintu Uburundi bugana hehe? Abo babahenda bobo abenshi mwebwe muracasigaje ica kabiri canke ica gatatu c'imyaka mufise. Mugabo bamwe mu babatuma nta basigaje n'ica kabiri c'imyaka bafise, abandi basigaje imyaka mikeya kuri iyi si, kuko barakuze, kuko babonye amabi menshi, bafise n'imivumo myinshi, nta babahezagiye ngo bazoramba. Sindabipfurije gupfa, kuko je nari nifuza ko bagumaho baramba, bakabona neza yuko ivyo bakoze bovyicuza igihe intahe yofata ijambo ikabakubita mu gahanga, hagashigwaho intahe ishize. Kuko uyu munsi abarundi bose barara nta butungane, y compris même le président de la République Ndayishimiye nawe arara ati ubutungane harimwo ikibazo, ubutungane harimwo ikibazo. Nkagira ko nshimira vraiment procureur Katihabwa kuvyo ariko arakora. Mugabo naho abikora ari umwe akagerageza kurenganura abantu, twarumvise ko hari umugwi wagiyeho kugira uzuraja mu mabohero ubaza abahejeje umunyororo wabo bataracibwa imanza, abariko barazira ubusa kugira barekugwe. Ibi inya naho azobikora wenyene, ubutungane ntibuzopfa bubonetse, kubera yuko ubikora wenyene. Hari abandi banumye, hari abandi bibere mu nzego gusa bariko barajya utuvungukira lemiete, hari abandi baraho gusa kugira ngo bahaze inda zabo, mugabo badashobora guhaguruka ngo bakore ico babajejwe. Ibi rero nivyo bituma hataboneka n'ubutungane bw'abahekuwe mu mwaka w'1993, kubera ko ababikoze bibereye ku mitumba,
ababikoze bamwe basigaranye amatongo y'abo badeplase, uyu munsi ababikoze nibo bafise ijambo, uyu munsi ababikoze ntawe ushobora kubaturukira, no ku mitumba bahari bari abanyagihugu bato bato barakingiwe ku rwego rwo hejuru, nta n'umwe ashobora guhura n'izo ngorane, nta n'umwe ashobora bavyita ngo ntibikore mu nda. None wikoze mu nda uhekura uwawe, uno munsi hageze ko intahe ikora bihindutse kwihekura, si ukwihekura ni ugushiraho intahe ishize. Rero bakiri batonya gwaruka, ubu butumwa n'ubwanyu. Ivyabaye mu 1993 bamwe bamwe ntitubizi, ivyabaye mu 1972 bamwe bamwe ntitubizi, mugabo ivyabaye mu mwaka wa 2015 turabizi. Ivyo onyi abatabizi nabo baba baravukiye mu buhungiro canke abavutse nk'inyuma. Mu mwaka wa 2015 haheze imyaka ingahe? Haheze imyaka 10 yonyene. Iyo myaka 10 ni mikenya. Abamwe twari tukiri bato dufise imyaka, mugabo dufise n'ubwenge tunabibona. Uno munsi rero turashobora kumenya ukuri aho kuri. Nimuze dusubire duhaguruke. Nimuze duhaguruke twanke, tuvuge tuti nta rwanko ruzopfa runesheje, tuvuge tuti nta kinyoma kizopfa gitsinze, tuvuge tuti nta na rimwe ukuri kuzobura ijambo, kandi tuvuge yuko ata na rimwe ukuri kuzobura ijambo. Nimuze duhaguruke tuvuge yuko urwanko ruzotsindwa, tuvuge ko abigisha amacakubiri bazotsindwa, tuvuge tuhakane cane gose twivuye inyuma. Aha sindiko ndavuga ngo abahuta abatutsi n'ibiki, muze duhaguruke uko tungana, muze duhaguruke nk'abakiri bato, twanke ibi bintu bifise igihe kingana gute. Uyu munsi imyaka 10 iraheze, abarundi sinzi bari mu buhungiro, mugabo nta wuzi ukuntu bazota. Mbeko numva hari imigwi imwe iriko irakoresha inguvu nka za Rede Tabara n'abandi, mbega uribaza neza yuko ari hamwe bavuze bati tugiye kubogora iki gihugu, gutyo abajone benshi bakabahurumbira bakabakurikira, wibaza ngo baba bavuye hehe? Erega baba bavuye hirya no hino ku mihingo y'isi kubera agashavu bafise. None wewe uri kuri kwegera ko ejo canke hirya ejo n'ubundi bazoza, nawe uca usubira uhunge. Haca hahunga ubundi bwoko butandukanye n'uburi ku butegetsi, ejo busubire buhunguke bwa bundi buce buhunga. Voilà, twigumire muri ivyo kandi twumva umengo turanyuzwe. Rero nimuze duhaguruke, nimuze tuve ibuzimu tuje ibuntu. Imbonerakure muri abagenzi bacu, bamwe muri abavukanyi, abandi muri abavandimwe bacu. Mu by'ukuri hari mbanze nshimire imbonerakure zamaze guhaguruka kandi zamaze guhumuka amaso, babona neza yuko ibiko birakorwa n'ubutegetsi bwa Varisito ari amanyanga, babona yuko ari ibintu bitariko birahuza abanyagihugu. Ntushobora kumara imyaka nk'iyi utwara igihugu utariyumvira ku kibazo c'impunzi, ahubwo ukaza kubasanga no mu makambo kabaturatuza ukabanyuruza, kubera ko CCM na CNDD FDD ari mukuru ari amahasa bukuru na butoyi, bagaca baja hamwe mu gufundikanya kwirukana impunzi zo mu gihugu ca Tanzania, babirukana babatoteza babafata ku nguvu, abandi bakabasanga mu makambi y'impunzi muri Republika Ntwari Rusange ya Kongo kumukuze w'ivyo bihugu mvuze, ahubwo bagaheza bagafata abakenyezi ku nguvu bakababurabuza, abandi bakabakura mu makambi bakaza kubafungira mu maperereza ya gisirikare. Ibi vyose bikwiye guhagarara. Izo mbonerakure rero zimwe zirahaguruka zikavyanka, harabo batuma bakanka, babatuma ati genda muri Kongo mwica abantu bo mwikambi ya Murongwe aba n'aba, bagaca bandaniriza muri Kongo bakaja kwironderera ubuzi, ntibabikore. Hari imbonerakure ziduhamagara zikaduha amakuru, bakavuga ati jewe ndi mu ntara ya Cibitoke, ni jewe ndi mu mbonerakure zinizi, uyu umutegetsi yambwiye ko nja kwica abantu aba n'aba, kandi kubera ko ntabikoze baca banyica. Jewe ndabibabwiye, naho ngiye kubikora nabitumwe na kanaka, byagenze ukunuku, muzo bibaze kanaka. Ego ugiye kubikora kubera ko bagutumye, mugabo ejo none ubutegetsi nibwaja mu ntoke z'abandi bantu, n'ubundi ntahe zo gukubita mu gahanga. Vyiza no kuvyanka. Hari abashinga ntahe bijunjana ijambo. Je nakuze numva abantu b'abashinga ntahe aribo bahabwa ijambo, aribo bantu bahabwa agaciro, aribo bantu bubahwa, aribo bantu batarenganya, aribo bantu bahanura abategetsi.
uyu munsi abashingantahe bagiye hehe? Babashingantahe nahora numva bahanura ingo n'imiryango, babashingantahe nahora numva bubahuka bakaja kubwira musitani ati nyamara iki kintu ririya tongo naho murihaye urasigiwe, bagahaguruka bakavyanka, bagiye hehe? Ni ryari mu Burundi bizohinduka? Ni ryari mu Burundi tuzobona neza yuko bitagikenewe ko uwibwe ari we yiruka, uwuvuze ukuri ari we ahunga? Ni ryari tuzobona neza yuko uwuhagurutse aca yitwa umwansi w'igihugu canke aca yitwa ko akorera abakoroni? Ni ryari tuzobona neza yuko abaharana agateka kazina muntu bazokora akazi kabo bavuga bati ivyo dukora tubikoreshwa n'urukundo, ntiduhanganye na leta, nta biti dushaka, ntidushaka abantu batuzivya mu kuduha amafaranga, twe duhaguruka ico twifuza. Ni ryari tuzobona ko aya mashirahamwe yose aharanira agateka kazina muntu azugara imiryango yayo, akavuga ati nta bantu bakinyuruzwa, nta bantu bagitotezwa, nta bantu bagifungirwa ubusa, nta bantu bacicwa, nta bantu bagitotezwa. Ni ryari ibi bintu bizohagarara kweri? Iki kibazo cokwishura umuntu akiri muto, iki kibazo cokwishura abantu novuga bari musi y'imyaka 40. Reka bari mwebwe mbwira, kuko abo ndiko ndavuga bamwe muri mwebwe mwaratanguye kugira uruvyaro, mwaravyaye, abana banyu bamwe batanguye gukura, abandi bageze mu mashure bariko bariga. Mugabo ibibazo ndiko ndakubaza nabo bazobikubaza. Umwana azovukira mw'ikambi y'Induta, umaze imyaka 10 mu buhungiro, warataye umuryango, wataye n'ivyawe, bisigara bisahurwa n'imbonerakure canke vyarameze ko ivyatsi. Umwana azobikubaza akubwira ati none sokuru ari he, anko ari hehe, mbega none nta nyokuru tugira? Nta nyishu ufise kubera yuko ntabahari. Swate barishwe, swate basigaye mu Burundi, swate barafunzwe. Ivyo vyose n'ingorane zigenda ziza. Abakiri bato rero mu guheraheza muhaguruke, ubutungane bukore. Abakoze ubwicanyi, abakoze ihonyabwoko mu mwaka w'1993, uyu munsi bari mu nzego z'igihugu barazwi. Duhaguruke kugira ngo duharanire ubutungane, duhaguruke kugira ngo duharanire igihugu gitekanye, gitunganiriza bose, kandi igihugu cubakiye ku rukundo. Ibi inya nkaba ndabivuga nisunze ko bishoboka, nisunze ko dufise inguvu, dufise ubwenge, nisunze ko dufise iyindi mbonakazo zitandukanye niyo mu 2040-2060, dufise imbonakazoza irama, dufise imbonakazoza izotunganiriza umurundi wose, akajya agasinzira, akajya akaryama, atari ukubahenda ngo umunwa wose uronke icurya, ngo umufuko ujejete ifaranga, ngo ivyo vyose n'ugusamaza. Muze duhaguruke, twanke aka karenganyo, twanke aka kagaye, twanke gusaba uburenganzira bwo kubaho, twanke gusaba uburenganzira bwo kwiyumvira, twanke gusaba uburenganzira bwo kuvuga ivyo dushaka. Tuvuge ivyo dushaka vyubaka igihugu, kuko ubwo burenganzira ntawe turinda kubusaba. Kera naho numva bavyita ngo gushera. Ntawe turinda gushera kubaho, ntiturinda gushera kuvuga ikiri ku mutima n'ikitubakiye. Turafise umuntu, turafise inguvu, kandi twarize, turafise ama degrees, turafise ama diplome, turaciye ubwenge, turashobora kurongora igihugu no munsi neza kuruta abahari. Turashobora kurongora igihugu neza kibamwo bose, gitunganiriza bose, kandi kizira amacakubiri. Ivyo onye nitutabikora nk'ugwaruka, natwebwe tuzobibazwa nabo tuzovyara, kuko bazokubaza uti none ko wabona ikitagenda neza wakoze iki? Jewe ico nshoboye gukora niki? Ndiko ndabeveya, ndiko ndashaka ko muhaguruke duhindura ingendo, muhaguruke tuganisha igihugu mu mbonakazoza ya Rwagasore. Yari umujene nkatwe, Rwagasore byose yarabiretse, yaratunganiwe, cane cane ubwo gwaruka gwibere muri za Swede, za Canada, za Amerika, Buraya, hehe. Nimuve muri comfort, Rwagasore yararetse comfort, yari umwana w'umwami, yashaka yari kubaho forever kandi akabaho neza. Mugabo yarabiretse, arahaguruka, vyose arabireka, gushika tubonye kiri ku mutima wiwe. Natwe birakunda, nimuze duhaguruke tubikore, kandi azi tuzobishitsa. Voilà, mugira ibihe vyiza rero, mubandanye gutunganirwa. Peace.